Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Siriac Nshimirimana yaronkeje ingabire y'imatera 30 seminari ntoyo yo mu Dutwe muri komine n'intara y'Urigi kwigenekezo rya 20 rusamu no mwaka. Mwijambo yashikirije nyakubahwa Nshimirimana yarakengurukiye abavyeyi bamwibarutse seminari ntoyi yo mu Dutwe na leta vyatumye atera imbere mu bumenyi no mu buntu. Yahamagariye abanyeshure kwigana umwete kugira ngo batere imbere mu bumenyi bongere batere iteka imiryango yabo n'igihugu. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarakengurukiye abarezi bo kuri iryo shure kugene bitanga bikabonekera ku manota meza abanyeshuri baronka mu bibazo vya leta. Yarangije asaba abandi bize kuri iryo shure babishoboye ngo nabo barishigikire. Nakanyamuneza kuri jewe kubona uyu munsi ndi ngahanye muri ishure ry'iseminari ya Dutwe, ishure ridasanzwe mu buzima bw'iwanje kandi ishure ridasanzwe mu buzima n'ubw'igihugu. Ndaje rero umuntu mbere gukenguruka y'ukwerekana nubwo haciye imyaka myinshi narahavuye yuko gushika uno munsi nkenguruka ubumenyi n'ubuntu naronkeye kuri rino shure. Nimba uyu munsi Imana yagira hezagira ibikorwa byanje, gahezagira urugendo rwanje nkabangeze ahangeze uno munsi, nuko intango ubwa mbere aruko naronse abavyeyi. Abavyeyi baramvyara baranshira kuri ino si, barandera, hanyuma igihugu kirabunganira kiranyigisha, ndetse ngira amahirwe yuko kinyigisha mw'ishure ryiza cane nk'iri seminari Bibondo muriko. Nabo bantu batatu ko na leta igizwe n'abantu batuma umuntu agera ahageze, aba umuntu akwiye akagira ico yivuga mu buzima bwiwe. Muri iyo nzira rero yo gukenguruka nashaka mbanze nkebure aba bana, ndababwire yuko bokwiye zera bonyene ico bari naho bari. Bibondo mwizere ko mwagize Imana avye bakabashira mu ishure hama karonka ishure ryiza nk'iri. Nta kindi abavyeyi tubashaka ko, nta kindi abarezi babashaka ko atari uko mutera imbere mu bumenyi no mu buntu, kugira ngo ejo aha turi, aha jewe mpagaze uno munsi, aha abasaserdoti bahagaze, aha abarezi banyu bahagaze, namwe ejo muzohagarare kandi mutera iteka igihugu, mutera iteka imiryango yanyu. Nkengurukira abarezi ku kwitanga bariko baragira no ku mwimbu tubona abana baronka. Barezi nuko muzi yuko mutarabigisha gusa ariko murabigisha abarezi, kuko abigisha bobo n'ayandi mashuri atashika kuri uru rwego arabafise mugabo ntihaza ngo bashike aha mubona mushikanye rugwaruka. Muri uko gukenguruka rero ntarandiriye navuze nti igihe twayaga n'umuyobozi yambwiye ati yego ubumenyi buriho ariko n'ubukene buriho sikakube kwa kera mwebwe mukiyiga. Hama ndamubaza none ko jewe misi yose nama mbwira abantu yuko ahangize umuntu ari ngaha ku seminari nofasha iki? Umuyobozi arambwira ati burya dukenye vyinshi, turakeneye kwagura ibiro, ati n'abanyeshure aho barara bamwe bafise imatera nziza nivyo, ati ko nabagifise za zindi mwaryamako mu 89. Ndabaze zimwe twaryamako 89 baracaziryamako? Atego ni pati jewe byo ko ndiyumvira byose ndabihagaritse, nireka ndabe basi akadotwara kamwe ndagashe mutumatera dushasha, ni kandi bikunze unshire muri kibwa yadotwara natanguriramwo kuryamamwo ngaha. Niho rero naca mvugana nuwo twubakanye kwajya amatungo nayo umuryango sayo umuntu umwe, aheza arabinyemereye nca rero ndagura tutumatera mubona
ni 30. Dorutware imwe muzo twaryamamwo ibitanda biri birashobora gukwigwa. Hanyuma n'abandi baciye ngaha babishoboye, umwe wese akore icyo ashoboye kugira ngo twibuke umuvyeyi yatureze akatugira umuntu.